abagore Imana yabaremanye ubushobozi mu kuvuga n'igitangaza. Umugore akwitumye, umugore ariko aragusaba ikintu, umugore ariko ashaka gushika ku kintu icyo ari cyo cyose, aragishikako kubera iki? Kubera ubushobozi Imana yamuremanye. Abagabo benshi ntibakunda kuresista imbere y'abadamu. Rero umugabo ikintu kimutwara gusumba vyose ni banywanyi bahori Kanani TV. Ndi n'umunezero kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere yuko tuganira ijambo, nagira ngo tubanze twishire mu biganza by'Uhoraho. Mana data rugira vyose uri mu ijuru, Mana yera, Mana nziza, nje imbere yawe ndaguhimbaza kubw'umunsi mwiza w'umugisha duhaye. Ndahamagara ubushobozi bwa mpwemu yera ngo bwimanifeste muri jewe, kugira ngo iki gikorwa ngiye gukora ntaba ari jewe ndacikoresha, ariko mpwemu yera uvomerera impwemu yanje, kandi ufashe na bene data bose bagiye kumvira ijambo. Ubafashe ukore ku matwi yabo no ku mitima yabo, bumve cyane kandi batahure icyo ugomba kuganiriza imitima yabo. Nanje umfashe, ndi hano rero nk'igikoresho cyawe, unkoresha uko ugomba. Hanyuma icubahiro n'ishimwe bibi byawe nkaba ndabisenze ndabyizeye kubyumvise mu izina rya Kristo Yesu, amen amen. Rero bakunzi, ndanezerewe uyu munsi kubona Imana isuye kumpa aka kanya kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Nukuri jewe ndagaha igiciro kinini, kuko kuvugira Imana, kuba kanwa k'Imana ni ibintu byo gushima, ni ibintu byo kubaha. Haleluya. Rero nagira ngo tuganire, turabe ingene umugabo ameze, intege nke ziwe n'intege nke z'umugore, kugira ngo turabe ingene dushobora kubigwanya, turabe ingene dushobora gusenga kugira ngo Imana igire iki? Imana idufashe kandi dukomeze. Reka dusome mu Itanguriro igice cya 3, turasoma umurongo wa 6 n'u7. Haravuga ngo uwo mugore abonye ko ico giti kibereye kuribwa kandi ko gihimbaye mu jisho, ari giti cyo kwifuzwa kimenyekanisha ubwenge, yamura ku byo camye arabijya, ahako n'umugabo wiwe bari kumwe nawe arajya. Amaso yabo bompi arihweza, bamenya yuko bagenda gusa, bafatanganya ibibabi by'amisukoni, bironkeramwo uducocegwa. Amen. Murazi yuko twaganiriye, turabona yuko Imana yari yarahaye itegeko umugabo, iramubwira neza ko ibiti byose yaremye biri mu itongo rya Edeni, ko afise uburenganzira bwo kubiryako, kiretse igiti kimwe kiri hagati mu itongo kimenyekanisha ikibi n'iciza. Ariko kubera ubushobozi umudamu afise, haleluya, kubera ubushobozi buri mu mudamu, ngo aragenda aramura azanira iki? Azanira umugabo wiwe. Umugabo kubera intege nke arakira arajya, kandi azi neza ko Imana yamubujije kujya kuri ico giti. Bisigura ngo abagore Imana yabaremanye ubushobozi mu kuvuga n'igitangaza. Umugore akwitumye, umugore ariko aragusaba ikintu, umugore ariko ashaka gushika ku kintu icyo ari cyo cyose, aragishikako kubera iki? Kubera ubushobozi Imana yamuremanye. Haleluya. Turazi abagore benshi muri Bibiliya, ndetse naho tutoja muri Bibiliya dushaka tuje mu buzima tubamwo, ukaba ushaka ikintu cyose ushaka gushikako, haba no mu bategetsi, haba no mu bakomeye, haba n'abami n'abakozi b'Imana bakomeye, ikintu nabonye kibashobora ni ikintu cyitwa umugore. Umugore aragushobora. Umugore yakwitumye biragoye yuko ushobora kumunanira. Ngiyi iye ikibitwemeza. Imana yari yarihanije Adamu, ariko kubera umugore wiwe aramuzanira. Bibiliya iratwereka neza, ntiyigeze anaharira, ntiyigeze anafata n'akanya ngo amwibutse iby'Imana yavuze. Yaciye yakira arajya. Bica bikwegera iki? Bikwegera umuvumo isi. Kubera iki? Kubera za ntege nke z'umugabo. Ngira yaramuraba, akaraba ingene ariko aramubwira, umugabo biranka ko yihangana, arakira arajya.
abagabo benshi ntibakunda kuresista imbere y'abadamu. Rero umugabo ikintu kimutwara gusumba vyose ni ibintu abona, ikintu amaso yiwe niyo amukoresha ibyiza cyangwa akamukoresha ibibi, n'intege nke ziwe ziba mu maso. Kenshi umugabo arabona umugore akabona n'amaguru yiwe gusa akanamwifuza kubera abonye amaguru. Umugore nawe urumva Satani yaragira iramuganiriza arumviriza amatwi y'umugore niho intege nke ziwe ziri. Umugore ashobora gufatwa n'umwana mutoya akira gusa ko bazi kuvuga, biroroshe ko agira iki, biroroshe ko mugwisha mu cyaha. Rero na Satani yari yamenye neza ati uyu muntu ntushobora gufata bigashoboka. Ntiyaciye muri Adamu kuko yarazi ko atamajambo yoshobora kuza kubwira Adamu ngo yemere. Iravuga ati reka nce muri uyu mugore niho nzoshobora kubashikira, kubera azi neza ko amatwi y'umugore yuguruye. Haleluya. Rero ikintu gitwara umugore n'amajambo. Haleluya. Amajambo aratwara umugore, amajambo arashobora kugukura akagukoresha icaha. Ni kenshi uzobona nk'abagore ugasanga nk'umuntu ashaka kumuronka iminsi yose amubwira uri mwiza, wambaye neza, washokoje neza. Umva utwo tujambo turashaka kumutwara umutima agakora n'ibyo atashaka kubikora. Rero bisigura ngo ukaba were wa mugore we amatwi yawe yuguruye, nkuko ijambo ry'Imana reje kubitwereka ko ikintu cyashoboye gukura umudamu mu mugambi w'Imana n'amajambo yaganiriye na Satani. Ukaba umva ufise iyo faiblesse, ndakwingenze hunga. Ukumva ko umuntu hari biganiro ariko aragutwaramo, kuko hariho umuntu ubona ko ari biganiro bisanzwe cyangwa atari biganiro bisanzwe. Rero ukumva ari umuntu ariko arakujana kure. Hunga kuko kenshi abantu nico kibatwara, kandi umuntu arakwitegereza akabona faiblesse ufise akamenya ingena kumanipira. Rero ndakwinginze ngo wirabe, kuko murabona umva ngo bamaze kurya kuri ico cama amaso yabo yagize iki, amaso yabo ngo yaciye abona ko bari gusa. Ninge nkubwire, hariho umuntu ushobora kwitega amatwi yaba kuguruka n'amaso yake akabona, ukaca usanga hariho amakarite umugabo wawe adafise, uri kurayatora muri uyo muntu, bikaca bituma n'urugo rwawe urusambura. Kubera iki? Kubera uri kurumva ibintu utahora wumva, uri kurabona ibintu utahora ubona. Ukaca usanga uyo mugabo kubera gukeneye arashobora kuguha keya imwe itabaho, akakofra ibintu utahora uronka, bikaca bituma umutima wawe uhindukira ukawukura ku mugabo wawe, ugasanga umutima utwaye ku wundi muntu. Rero umuntu w'Imana nagira nkubwire ngo ukabona umuntu ariko arakujana muri iyo nzira, hunga wiruka, kuko na Ev yahunga akareka kumviriza icyo Satani ariko aramubwira. Uyu munsi ntituba tubonye amagogo. Rero nawe uyu munsi ushobora kumviriza ukumva umenga biraryoshe, ariko nagira ndakubwire ngo uyu munsi bishobora kuba bikuryoheye, ariko ejo bizokururira. Rero bitarakururira ndagutera intege ngo hunga hakiri kare. Hama nawe wa mugabo we, sengera amaso yawe, ureke gutsitazwa n'amaso, umenye ngo Edeni yawe urayijejwe kandi urinda kuyiproteje. Rero Imana yo mwijuru ibampera umugisha, mugira umunsi mwiza, mwarahezagiwe. Mana Data rugira byose uri mwijuru, ndagushimiye kubw'ijambo ryawe. Jewe mvize bike, ariko mpwemu yaranzi neza ko ari we mwigisha mwiza kandi azi gusigura. Nyemerera ugenderere umuntu wese aza kumva rino jambo, umusigurire gusumba uko jewe mvuze. Jewe ndirimite kandi nzi bike kandi nshoboye bike, ariko wewe ushoboye byinshi. Ugende uvomerere iyo mitima yose yazimiye, uyizimurure, uyigarukane mu nzira nziza, kugira ngo haba amahoro n'umwumvikano mu ngo nyinshi zirimo ibibazo. Ndagushimiye rero ko byumvise kandi ko wemeye kubikora. Icubahiro ishimwe bibi vyawe. Nkaba ndabisenze ndabyizeye ko byumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.